umugabo amamoko yiwe yabaye akayobera abahinga, ariko aba ukomeye ku isi umumenya we na se. Ibirenze aho ni akajagari n'igipfungu cinshi. Adolf Hitler yamuka hehe koko? Iki ni ikiganiro amateka. Aha turi kuri Book Moon Global, wo kuri mushasha nkwibutse kugira subscribe hamwe no gusangiza abandi kino kiganiro. Adolf Hitler, igice ca mbere. Adolf Hitler ni wa Alois Hitler. Alois Hitler wande? Akomoka he? Avyagwa nande? Alois Hitler yavukiye mu muryango w'ikinyagihugu kandi ukenye cyane wo mu buraruko bwa Autriche. Kubw'ubushake n'umwete mu bikorwa, guha ubuzima bw'iwe intumbero no kwiyemeza kuyishikako, Alois Hitler yahavuye aba ubujejwe ivy'imbibe, inspecteur de douane. Aha ntiyihaye kwisunga cyane kahise n'inkomoko vy'umuryango wamwibarutse. Igihe Adolf yaza mw'isi mu mwaka w'1889, se wiwe yarasanganywa abana babiri, uwitwa Alois Junior na Angela. Abana ba mbere batatu bose bavutse kuri Alois na Carla imbere ya Adolf barapfa. Ni Adolf Hitler wenyene wa mbere yakuze agira mu bigero. Inkomoko ya Alois Hitler, se wa Adolf Hitler, itomoye, irimo igipfungu cinshi cyane. Se wa Adolf Hitler yavutse mu mwaka w'1837, avyagwa na Maria Anna. Se ntazwi. Bamwe bikeka ko sekuru wa Adolf Hitler yoba yari umubaji, Johann George Hitler, yoba yararongoye Maria Anna. Mugabo inyuma y'ivuka rya Alois Hitler, ibi vyavuzwe gutya kubera mu mwaka w'1877, inyuma y'urupfu rw'uwo mutama, basanze ari we yiyandikishije ko uwo mwana Alois nk'umuhungu wiwe, anamwitirira izina ryiwe Hitler, ryahavuye rihinduka Hitler. Uwo bikeka ko ari we yavyaye se wa Adolf Hitler yitwa Johann George Hitler, ariko abandi bakavuga ko uwoba yari sekuru wa Adolf Hitler yoba yari umwene wabo n'uwo mubaji, yari umworozi. Abandi bakavuga ko sekuru wa Adolf Hitler yari umuyuda. Bishatse kuvuga ko uravye igisekuruza ca Adolf Hitler ugafatira aho tuvuze, uyu mugabo ashobora kuba ari umuyuda. Mu bana batandatu ba Alois Hitler na Clara Polzel, Adolf Hitler ni umwana agira kane. Nyina wiwe ni Clara Polzel. Nta mpamvu n'imwe ishobora gutangaza nimba isi yoba ibona cyane ububi mu bumuntu bwa Adolf Hitler. Ni umugabo w'igitangaza cyane kandi ni ikiremwa gihije mw'ibanga rikomeye. Ubwa mbere ubuzima bwiwe bwonyene, ivyo yahuye navyo byamugize ko ubwako bukomeye kuva mu bwana. Ubwa kabiri, ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose nawe urimwo kinyegejemwo ibanga rikomeye. Iyo gihuye n'ibihe bigitera kurivumbura, kigaragara nk'ikirengeye kwitwa umuntu asanzwe. Uyu yabonye izuba kwa 20 ndamukiza mwaka w'1889, yataye uruzogi ku butaka bwa Bornholm muri Autriche mu bwami bwitwa Austro-Hongria. Alois Hitler, se wa Adolf Hitler, yari umukozi wa leta abayeho neza, yakorera cyane cyane ku mbibe z'igihugu. Alois Hitler yarongoye incuro igira gatatu, kuri ino ncuro arongora umuvyara wiwe Clara Polzel, ari we nyina wa Adolf Hitler. Adolf yabayeho mu bwana buhimbaye, buroraniwe nk'umwana ari mu biganza by'abavyeyi bompi kandi abakozi ba leta. Iki nico cyari cyifuzo cy'abavyeyi biwe, nuko uwo mwana w'umuhungu aba umukozi wa leta nk'uko se yarari. Mu gihe umwana we atakindi yarota uretse ibijanye n'ubwubatsi hamwe n'ico bita peinture. Ku myaka 65 y'amavuko, mwaka w'1903, Alois Hitler arapfa yishwe n'indwara y'umutima. Umupfakazi wiwe Clara aca yimukira Ilenze n'abana biwe babiri bari bakiri bazima. Adolf afise imyaka 13 na Paula imyaka 7. Aha Adolf Hitler yagize ibihe birushirizaho kuba vyiza kuko atakiri kumwe na se, yankase cyane agakunda nyina cyane.
Ibi ni bisanzwe ku bana b'abahungu uko bakunda ba nyina cyane gusumba abakobwa, kandi nk'uko abana b'abakobwa bakunda base cyane gusumba abana b'abahungu. Ibi ni bisanzwe kuri buri kiremwa muntu. Mu ishure nta kigenda, Adolf Hitler yaranzwe no kuyoberwa kenshi gashoboka, ahitamwo guheba ishure gushika mu mwaka wa 5 w'amashure y'intango. Mu mwaka wa 1907 uba afise imyaka 18, yahunze muhira kwa nyina aja kuba ku mugwa mukuru w'ubwami muri Vienne. Itariki 3 Gitugutu umwaka wa 1908 Adolf Hitler yahuye n'umururazi umusigamwe inkovu ntibagiranwa mu buzima bwiwe. Ukuyoberwa ikibazo cyamuha uburenganzira bwo kubandanya amashure mu gisagara ca Vienne. Ishure yazigamwe uburaro n'uburamuko, ishure yazigamwo akazoza gakayangana. Noneho imbere yiwe hahinduka igihome ntamenwa, igicu cirabura cyane, ivyizigiro vya kazoza birazimangana. Muri iyo minsi nyene nko mezi 3 inyuma yo kuyoberwa ikibazo hanini, ubuzima bwiwe bwa kazoza bwasa n'ubushingiye ku ndoto zo kwiga amashure, akaba umwubatsi adasanzwe. Yahavuye abura nyina yakunda cyane, Clara. Kwa 21 ukwezi kwa 12 umwaka wa 1908 nyina apfa ahitanwe na kanseri. Ikiremwa Adolf Hitler yakunda cyonyine mu buzima bwiwe. Ico bisobanura urukundo kuri Adolf ni nyina wiwe, arazimanganye mu isi y'abazima. Imyaka ikurikira yabaye imyaka y'amarushwa, umwiheburo n'agahinda kuri Adolf Hitler, imfuvyi. Hitler afata ingingo yo gusahura ubutunzi buke bwari busigaye busizwe na se ngo yiyungunganye. Ubuzima buranka, aja kuba mwibarabara, aba mu mabarabara y'Vienne. Iyo myaka yose nta migenderanire yigeze agiranira n'umuntu n'umwe w'igitsina gore. Yari afise umugenzi atarenga umwe rudende. Kubizeka, kurara mwibarabara, kubura ibyo afungura no kutabona neza kazoza, ivyo bimutera inzigo yo kwanka cyane cyane akagwi k'abatunzi biharije amatongo n'amatungo, ivyubahiro muri Vienne. Adolf Hitler yirundurira mu gusoma ibitabo bimwe byamenyekane cyane bivuga cyane ivy'Ubudagi, abeshwaho mu buzima bugoye cyane no kudandaza amashusho aba yashushanije. Adolf Hitler abayeho ari umworo kandi atazwi nawe nyine ubwiwe, atazi ico kazoza kiwe kamubikiye. Mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 1914 iki ni igihe cyahinduye amateka y'isi, kiyahindurira na Adolf Hitler. Adolf Hitler amaze kwimukira i Munich inyuma y'imyaka 2 yinjira mu gisirikare, atangura ari umusirikare muto cyane mu bandi kandi asanzwe nk'abandi. Iki ni igihe isi yari yiteguriye kugwa mu isanganya rikomeye, aho ibihugu byinshi vy'Iburaya bitarabanagiza. Autriche n'Ubudagi ni bimwe mu bihugu byari bitinyitse cyane ku isi muri ico gihe. Ako na karere Adolf Hitler yavukiyemwo niko yari asanzwe abamwo. Uku kwinjira mu gisirikare kwa Adolf Hitler gusigura kugwana ku ruhande rw'Ubudagi. Ivy'intambara mu nkundire kuzobigaruka ko mu gice cya 2 cya kino kiganiro. Naho mu ishure ataca n'akarongo, ubu Adolf Hitler ni umusirikare abizi neza, w'umwete kandi yubaha. Kujya mu gisirikare hanini yabitewe no kubona akagwi gato k'abantu aribo bari bene matongo n'amatungo, igitigiri kinini cy'abantu cugarijwe n'ubukene. Ubukene nawe nyene yarimwo kandi asugerejwe cyane. Aha harimwo icyumviro cy'akarenganyo, kuko vyagaragara ko hariho ibihugu byari bikinyiza cyane ibindi, ariko kandi ntaco yari yiteze kubijanye no kuzoba kwisonga y'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Gusa yaranze no kudacika intege. Mu gisirikare agaragara nk'umuntu w'umwizigirwa kandi ashoboye, atadendebukirwa kandi aremesha abandi, atigera yemera ko yatsinzwe canke azotsindwa. Ubutandukane buri hagati y'abantu n'abandi n'ubuzima bubishe cyane yaciyemwo byose arahanagura. Ubafise ihangiro rishasha, ubutwari hamwe n'umwete wo gukunda igihugu bimusesekarako. Mu mwaka wa 1914 ahabwa kuba caporal. Imyaka 2 inyuma yaho mu mwaka wa 1916
yakomerekeye cyane mu rugamba. Mu kwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'umunani araduga ipete agera kure cyane. Mugabo hari igitero cyabaye kimusinzikariza ubuzima bimwe bikomeye, cyamuteye guhumeka impwemu ziri mu bumara, aheraheza intambara ari mu bitaro. Inyuma y'intambara yaragiye gusubira mu buzima busanzwe, ubuzima kandi bugoye. Ibihe byiza byo mu gisirikare birarangiye, ubuzima bw'umururazi busa nkaho bugiye gutangura, ariko ubutwari bwiwe bwatumye agumizwa mu gisirikare na kapitene Karl Mayr yakora ahanini ibijyanye n'iperereza. Adolf Hitler yabandanije kwimenyereza kuri kaminuza y'i Munich, yita cyane ku bijyanye n'ubutunzi. Yemezwa neza ko kimwe mu bitera isubira nyuma ry'ubutunzi ko ari abayuda. Abayuda baboneka nk'umuvumo. Aha niho hatanguriye agatima k'amacakubiri. Umuyuda wese afatwa nk'indwara y'igituntu. Mu buryo butari bwitezwe yisanga muri umwe mu migambwe yari yarashinzwe gukurikiranira hafi. Aha aradugira cyane, atangura kumenyekana bikomeye ku rubuga rwa politiki. Umunyapolitike atanguye kuduga nk'ikizinu kiva mu mugina. Ni ibihe bintu nyamukuru vyamenyekanishije uyu mugabo mu Budagi? Yadugiye kuki ngo yisange ku isonga ry'igihugu cyari giteye ubwoba ku isi? Reka mbahe ikaze mu kiganiro mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Murakoze naho utaha.